Yeah man. Urabero ivyatari man. Asante sana. Tugende ino nyene umanze tubwire bimwe. Yes man. Turaba ukuntu umunyuka yuriye avion. Ha. Musaza. Ni neza papa. Musaza. Umunyuka. Fresh boss. Yeah man. Urabero ivyatari man. Asante sana. Tugende ino nyene umanze tubwire bimwe. Yes man. Turaba ukuntu umunyuka yuriye avion. Ha. Yes, of course. My name is Aboye the Ship. I like to support everybody in our country. So right now, neza turi Kukibuga Yakiriwe, Mercure Ndadaye Airport International de Bujumbura. Uko biri kose turi kumwe na D1 ariko turabona ko turi kumwe na Akeza Net Top TV. D1 yamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura. Karibu sana D1 mu gisagara cya Bujumbura. Murakoze cyane. Umeze neza papa. Cyane gose ugene kugenda neza cyane. Uranaberewe cyane papa. Merci beaucoup. Kuzini mwe muzidasanzwe kuno munsi wamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura ariko nano nabamenyesha makuru twamaze kwagira ariko ukigenda wagiye nk'uwinyegeje twabonye amasanamu kubera iki kugenda winyegeje papa ntabwo ari ibintu byose biba byiza kubimenyesha ariko ko umuntu amenyesha ikintu cyamaze kuba kimeze neza cyane niko je ndabikunda cyane yego kera hari ikintu kimwe nakurikiranye cya kera ngo mwarimba ubutare ngo ntimuronka amafaranga ariko uwimba ubutare ntaronka amafaranga yarafashe rutema ikirere aragenda kubera ibikorwa byiza cyane umupeti kuva hariya mpaka no mu ndege ngo ba yes fine yeah man yes oh narangenda po ni good feelings nubwo yabigoye kumva ko nyene idubuze numva ko arakanu gahendutse ariko kuri jewe ni big one step naringize kuva mu gihugu nja mu kindi ngiye n'indege numva ko ari ikintu gikomeye cyane gose kuri jewe twarabonye gapice joga yasirikira kuri social media yego bo hariya boro mvuye mu bikorwa bitandukanye amakorabo n'ibintu bitandukanye cyane gose baza ko abadukurikirana ndetse n'abatadukurikirana baze ndafite ibikorwa byinshi cyane gose yego harabifuje kuva mu gihugu cya Tanzania ukoze na bamwe baririmbyi bakomakomeye ba Harmonize ba J Melody ba Mario n'abandi batandukanye mbega twitege canke abakunzi tubabwira yuko ico gikorwa cyo bagihari kugira twitegure vya bisasu bya itega ama video itega amakorabo menshi ntabwo ngiye kwicara umuntu kuva hariya ahantu ashaka kuvayo ngo agenda ari agende agiye kwicara ni kuvuga ko nagiye kuri ibikorwa bitandukanye byinshi cyane gose amakorabo amakripe video meza cyane I hope you're gonna enjoy the vibes. Ariko ni na benshi bari muhari baravuga ati D1 yarafise igikoko kiriko kira trending akiko kiragaragara ariko akubitiye hanze akubitiye mu gihugu cya Tanzania atatubwiye byari gufasha n'ijya ndirimbo ikabandanya idugana cyane ko ari indirimbo nziza cyane aho babwira iki nk'abafana babonye umaze gufata rutema ikirere wigira utanabamenyesha cyane harimo n'abamenyesha makuru je nagagaje kubivuga yuko je ndi umuntu nkunda gutangaza ikintu mu gihe mbona ko kiri 100% cyamaze gukunda bibaza ko rero ntabwo umunsi agira strategies zibazo gukora nka jewe strategies zanjye nuko havuga ibikorwa gusumba jewe nibabone yuwa gisose gishasha bavuga ati kumbe wa mutipe nabwo yagiye kwicara yaraje kuzana n'ibikorwa naza ko rero cyambere bakwishimira nuko nzibazana ibikorwa bimeze neza ibyo kuvuga naho kugira ntavuze ni ibintu bisanzwe tugiye mu kazi uko ngiye kose gusa ngiye mu kazi kagashite k'igihugu byaza ko ari sawa cyane gose ariko twashaka utobore ukigenda baravuze kugira ukorana indirimbo na Harmonize iyo ndirimbo nimbi ishobora kuja hagaragaraza bari umurundi akoze amateka cyo kivuga ku iki bro izo ndirimbo zirahari
ziriho mwe gusa just keep waiting ama ibintu bigenda neza cyane rwose yeah akezane tuko nasikia yeah D1 ni Alvin Gucci kuva muri Hit Top TV the Yes, number one channel in our country mu batana nigo batigera bana nigo keretse yo twigirishije yego D1 karibu cyane mu gihugu cyawe cyiza aho ubona ko wakiriwe neza turishimye cyane kukubona kandi ugarutse mu gihugu cyacu merci beaucoup D1 uri umwandisi w'indirimbo zageze ziraba hits nyinshi cyane Yego. wafashe rutemikirere werekeje mu gihugu cya Tanzania ugiye gukora ibikorwa byinshi cyane bitandukanye Yeah. right now uragarutse kwanza congratulations kuba warabaye verificated kuri Instagram merci beaucoup yego tubwire byagenze gute hari aho wari hari nko nabivuze akazi kagenze neza ako twatikanya gukora 80% turashima Imana byagenze neza urugendo rwagenze neza kuva ngaha kugenda kugaruka byose byagenze neza ibikorwa 80% kabisa turashima Imana byagenze neza cyane yego ni D1 yaje akayobe kabaye kenshi hariya umuntu abayirira ibintu nyene cubibona nawe Okay, ndashaka kumenya D1 agifata rutemikirere ikintu ca mbere novuga yuko ugifata indege novuga ko wabaye bakunze kuvuga ngo turabaye de pays ukuntu ikintu ca mbere novuga yuko cagucanze ugifata rutemikirere Ewana iduze numvise umenga nyene hari ibintu bihindutse muri je numva ko nyene kaka navuga ngo kamaro kakongera kaduga cyenda kabura numvise gusa mu twari ikintu gihindutse umenga uvuye Burundi uri umusuru acha mvuga ati rukwere je nafunguye neza kwere mvuye muhira ko numva inzara wafashe rutemikirere urashitse mu gihugu ca Tanzania naho wasanze gute na cancane ko ari ku ncuro ya kabiri ujya mu gihugu ca Tanzania ni cyahe ikintu novuga yuko wasanze carahindutse bo Tanzania nta bintu novuga ko bya hatari mu twasanga abona bya bihari sema tu nuko nyene ubuhinduye klima ubuhinduye handi hari kuko ino turi sahene ngari turi samuna numva ko ari akantu gato gahinduka imfungwa zaho umva ko nabyo bisaba kumenyera nazo ko atari ibintu byahindutse kuko yari second time ngiyeyo nta bintu bishasha numva ko byahindutse byatari isama canke mu mpera z'uno mwaka twitege gute mu toba kawaida nabivuze ibikorwa nibyo bivuga kwa D1 ntabwo je nkoresha umunwa ndaza yuko rero iyi sama twatangiye kwaturira hari indimbo bita temperature ubushuhe bwinshi cyane gose yo muci ndaza ko n'ibindi bikorwa biko biraza disama ntabwo ngiye kubahaga agahengo niko bavuga mu kirundo yego ufise ibikorwa byinshi cyane kandi n'amahit songe kuva utangura kuririmba indirimbo zawe zirazwi mu bantu ndetse hagati mu gihugu ndetse no ngamu gisagara ca Bujumbura ni giki uri kurakora ya masho wamye wifuza ko boguhereza kugira ushobore kugarura kagafaranga ka uri kurashira mu ma video meza cyane ukoresha abantu muri video batandukanye kandi uriho amafaranga ni giki uri kurakora kugira ubandanye gukomeza ubemeza ya masho bariko barahereza abandi batariko barakora babandanye kuyahereza diwa yeah they know me ndibaza ko umuntu ndandika ndaririmba nibyo mfise byo kubaha ibindi maybe ni ibintu bizoza bukebuka ariko ukwandika ukuririmba acting muri video nibyo bintu ari je ku artist nka Jemba nkereye ibyo nibyo ndiko ndiruka ngenda kurondera Tanzania ngenda kurondera outside of my country kugira ngo mbahe quality bifuza barundi hanyuma nimba quality nibaza kujya muntu agerageza kuzibira nizo kunda kwazibira kuko ibikorwa byanje bizabyuguruye inzira rero abarundi bose aho bari bumve yuko I'm here just to work no kuba ibikorwa byiza cyane kugira ngo bonyene abarundi banyemera ukabura umuntu uvuga je ndategura amasho ntunjande abarundi bazondekera bavuga ati why this one ko ari umuntu umukozi ndaze gukora ikintu cyambe kikenewe ibikorwa cyane kuri cyo nyene ego beshi barido kweki dione batamutuye muri cyangwa comment zo ego bo mbifata nk'ibintu bibaho naje ndibaza why kuko ndi umuntu umwe mu bakora kandi abarundi bemera yuko akora cyane nanje icyo kibazo ni kuvuga sinshobora kukishura nka jewe ndibaza ko mwokibaza hani n'abafana canke mwokibaza baje bategura abonye bategura aya masho ntatumigwamo ndaza ko umuco mukibaza avuga ati why niwe afise reason shaka gutuma D1 atashaka kwakenewe muri noze ya masho yabo akajambo kamwe kubategura amasho kwategura amasho ndaza ko bozitegurira ku nyungu z'u Burundi mvuze Burundi mvuze wa Murundi kuko umunsi nkoze video nkakoranga mu Burundi cyangwa nkakora video ujya mu Burundi yaje gufata kamera arinjiza nkoze show hakorera somewhere ni Burundi ujya muntu yaje kuri show haraba server harabagira gute nikuvuga mba ntanza akazi rero ndikuvuga wowe sa ategura show kumva nziza yiterambere y'u Burundi umuziki w'u Burundi atibagi ujya muntu rero bari karakora ku Burundi cyane ndikuvuga today ndahari biko ndakora kandi cyane they have to support me yeah they have to support me give me that opportunity kugira ngo nanje ngere hajya handi hano ngira ikintu mari igihugu nico nimariye kuko je nintera imbere igihugu cyatembere
yego D1 tumuzi nk'umwanditsi akomeye cyane kandi yandikira indirimbo ziwe genda bizo of course kubera ko mba ndi hagufi cyane ariko hariho bimwe biriko birasirikira ku mbuga ngo D1 ngo yatwaye beat y'umuntu kijya ndazi ko wakibonye ukivuga ku iki kubera ko bamwe mu bafanzi nabonye mu commentaire atandukanye baravuga ati byo sivyo D1 ivyo ntavyo yokora nakaye wowe washobora kubaha umuco gato ndabyo bikora none so I don't know the song ntabwo nanabizi iyo nkuru ntabwo ndayizi cyane kuko ndi umuntu ndi busy n'akazi kanje cyane but I don't know I don't have any comment just kuri cyo kintu yego umuziki wa live uvuze iki kuri D1 cyane ko tuko turabona live ari nyinshi cyane kandi zimeze neza performance nziza cyane umuziki wa live ni umuziki mwiza cyane nifuza ko wombera mwishi cyane gose amashono ronka nifuza ko keshi no performing live bivanye nuko numuziki wumva ko uri kuravuza uri kwaririmba uri mwonyene ukumva ko feeling like someone who is singing apana ma playback nyo sanga nyine kuratambagurika twikore mu gahogo gatoyi kumbure n'aba bantu bari ngaha bumve ryaje rya D1 nyene ubwo dushe dusa n'abasozi agura tukuri kuje kuruhuka urabiko wojya n'agasombe akantu kino ndagakumbuye kagasombe kahabona ndagakumbuye cyane gose mutoto moto jioni nukuri kumumakia mutoto moto jioni nukuri kumumakia akandi ni muri show sivyo none yes of course thank you so much D1 yes of course my name is Avuye the ship ari kumwe n'uno muvandimwe D1 n'umuntu w'abantu muramubona ko ameze fresh aranaberewe vyatari n'ikirato ciza cyane bro matisha unaona kama iko fresh yes ko biri kose reka dusozera abakunzi ba Star TV murazi ko ndabakunda cyane my name is Avuye the ship I like to support everybody I'm Avuye the ship ndabisubiyemo kandi again so dushigikira ibikorwa by'iwacu dushigikira abarundi muri rusangi kugira ibintu bandanye kugenda neza cyane thank you so much uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje ntandi no kubarira atari muri Hotel Sangwe de Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara ca Ngozi neza na neza kwibarabara rija ku kirimba c'umukuru w'igihugu muri Hotel Sangwe de dufise akeye nziza dufise kandi service zihuta cyane dufise kandi parking nziza kuko umutekano w'imodoka zanyu dufise ivyumba vyiza dufise amasare manini yagutse yo gukorera mu imanza zitandukanye kuri comptoir ukihagera woca wifuza kuno bihari byose kuko atana kimwe gihari wogaye wifuza gufungura dufise ibiribwa byinshi vyiza kandi bitandukanye akabijya rero bigushikira mu mwanya muto ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de Hotel Sangwe de hitamo neza ubeho neza ufise icubaza hamagara kuri 68 24 24 34 canke kuri 79 93 92 95